ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Mwami Yesu abaho umugisha. Turanezerewe cyane ko uno munsi twongeye kubona ishengero ry'umwami nk'uko umwungere wa mbere aje kubivuga kuva itariki 29 z'ukwezi kwa mbere kugeza itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Bari badutumye mu bikorwa by'Imana hariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Twamaze ukwezi kose kandi Yesu yarabanye natwe. Tumaze gushikayo twarabonye ishengero ry'Imana rigabuye mwo n'amashengero 8, kandi muri ayo yose twarashoboye kugendera amashengero 7. Rimwe gusa n'iryo tutagendeye, twahereye aho ishengero ryatanguriye muri Cape Town. Aho twaramaze 7 yose tuganira na bene data. Hanyuma 7 igira kabiri twaciye tuja mu yindi ntara, Pretoria. Aho Pretoria rero ni amaja mu buraruko, kuko ishengero hepfo hari hane mu buraruko ariko bushira uburengero n'ubuseruko harayandane. Ni kuvuga ko hari uburere bubiri, akarere ko hepfo n'akarere ka ruguru hashira ibuseruko. Twajanye nk'uko babivuze na pasteur, kandi twakoranye neza cyane. Naciye ntahura igituma Yesu yatuma 2, kuko baradupangira amaseminari menshi cyane, kuko n'abantu banyotewe cyane ijambo ry'Imana, kandi biboneka yuko ari amashengero mashasha akeneye kumenya urutonde rw'ishengero, ingene bigenzwa mu ngoro y'Imana n'ingene bigenzwa mu burongozi bw'ishengero. Hanyuma yarambereye umugisha, twararuhurana nta warushe, kandi iyo kumbura umuntu hari umuntu yibagira canke agakara cane, naja numva nshinze kugwara naca menya ico agombye kumbarira, canke akanyegereza ikirenge numva ati nturenge ngaho. Kuko mu bikorwa biruhije hari aho usanga haba hari ibibazo, ukagomba ko inyishu iboneka n'ingoga, ariko isaha y'Imana itaragera biragenda buhoro buhoro. Ico nshimira Imana nuko twagarutse tubona ishengero rimeze neza cyane. Hanyuma hari intasho nyinshi cyane, bamwe baravuga ngo urantahiriza naka, kuko utaravye hanze ubumengo nino, kuko ni babandi bahora ngaha bagiye hariya. Bamwe bagatasha umuntu ku giti ciwe, abandi bagatasha ishengero barimwo bakiri ino, abandi rero bagaca batasha amakorale baririmbamwo. Cane cane hari abatahije korale y'ugwaruka. Hari umuntu yitwa Agnes ngo yaririmba mu gwaruka, yari baramukije cane. Hari umuntu yitwa Siriac korale Senga. Hari umuntu yitwa David ati ishengero ryose murarinda mukiriza mugabo kuby'umwihariko korale Senga mubabwire yuko ndabaramukije cane kandi agatima kakiri muri Senga. N'abandi korale Centrale witwa Oka. Hariho n'uwundi ngo yateguye muri Centrale umwaka wose, bagahongira ntibari bwamwakire, ngira muratevye abantu, ariko Imana yacimuha ibindi, kuko twese ntituzoririmba twese, bamwe bazokora ibi abandi bakora ibi. Yitwa Pasteur Berusi, yateguye kera, nawe narabatasha. Ni nyinshi rero, uko nzoja ndahura n'umuntu nibuka ko ari mutahije nzoca ndayimubarira. Yesu abahezagire.
hanyuma barafise imitwaro n'amashengero meza, ubutumwa bwiza buravugwa kandi barabwakira neza. Indirimbo ni nk'uku kwino nyene uhumirije womenga uri ngaha mu Burundi, ariko ni ukubasengera kuko aho bakoranira naho bapanze, kandi hariya gupanga rero n'amananiza birazimvye cane. Ubu bariko barasenga Imana kugira ngo baronke ahabo bagure canke bubake. Ubundi mutwaro bafise baragomba kuja mu bene gihugu kuvuga ubutumwa bwiza, kuko henshi usanga ari Abarundi gusa n'Abanyarwanda n'Abakongomani, ntibararonka abafise ubwenge bw'igihugu muri Afurika y'Epfo. Kiretse hamwe hamwe hariho abamaze kuboneka bakeya, kandi hajya abana ni beza. Narabonye ahantu abana baje gusenga baca bazanana n'abandi ba bene gihugu, nibaza yuko abana igikorwa n'aho abantu bakuze kimeze nk'ikibagumiye, abana bo barabishobora. Yesu nashimwe. Aho twagiye turaca hose bagiye baradutuma intasho. Hariho umudamu w'umuhisi Pasiteri Rubeni, nawe yarabaramukije rwose. N'izo ntasho nimuzakire muri rusange. Dusome ijambo ry'Imana kuko niryo rikuru, niryo ryatumye tuva mu sago zacu tukaza hano. Dusome mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, igice ca 21 muri Bibiliya mfise imwe ya kera, urupapuro rw'amajana 784. Yesaya igice ca 21 turasoma duhereye ku murongo wa 11. Indanzi y'amajambo ivuga ngo imburi yo kuri Duma. Imburi yo kuri Duma, hariho uhamagara ari Seyiri ati yewe mushibamyi, ijoro rigeze hehe? Yewe mushibamyi, ijoro rigeze hehe? Wa mushibamyi aramwishura ati bugira buce kandi bwongere bwire. Nimwagomba kubaza mubaze, muhindukire muze, Imana idufashe. Aya n'amajambo y'imburi, kandi iyo bavuze imburi no kuvuga n'amajambo ameze nk'impanuro aburira umuntu kugira ngo yirinde ingorane zigira ziza. Yesu nadufashe cyane. Iyo umuntu aronse imburi ni kuvuga yuko abaronse ijambo rituma yirinda ibintu biri imbere yiwe bishobora kumugirira nabi. Ni impanuro zituma umuntu aja ku rutonde rwiza rutuma atagwa mu isangano. Yesu nashimwe. Uyu mushibamyi rero baramuhamagara bakamubaza aho ijoro rigeze, nawe akishura. Yesu nadufashe cyane. Umushibamyi cyangwa umutebaramyi ni umuntu agenzura, ni umuntu abandi nimba baba basamaye wewe bategereza kuba maso kugira ngo amenye ibiriko biraba. Nimba ari mwijoro arashobora kumenya ibiriko biraba mwijoro, naho abandi baba baryamye nabo baba basinziriye. Ni umuntu rero amenya amabanga y'ivy'ijoro. Aha turabona yuko yarazi amabanga y'ivy'ijoro, akamenya aho igihe kigeze, akamenya aho isaha igeze, akabwira abantu ngo bugira buce, kuko ababona aho amasaha ageze. Yesu nadufashe cyane. Kandi n'uye abaza nawene, umuntu yobaza asinziriye, ubaza nawene ni mwiza.
afatikanije n'umushibamyi kukubaza abakeneye kumenya abafise amakenga ntapfa kubaza gusa bugira buce kandi bwongere bwire nimwagomba kubaza nimubaze hanyuma muhindukire mubuze Yesu nadufasha cyane uyu yari afise amakenga yagomba kumenya aho ijoro rigeze kandi baramubwiye kandi arabwirwa ngo nimwagomba kubaza nimubaze iyo twasanze ari abantu bakunda kubaza cyane kuko n'abantu biboneka yuko bamaze mu bikorwa by'Imana igihe gitoya uri kurababwira rero ukabatondekera amakenga arahera bakakira bakavuga ati ibyo ntabyo narinzi ariko ko nabimenye uhereye ubu nzogendera kuri urwo rutonde kuko numvise ari rwiza Yesu nashimwe aha rero ko ari amajambo y'imburi umuntu akaba yabajije ari mu ijoro akaba akeneye kumenya aho ijoro rigeze kumbe hari ibintu byari bimuteye ubwoba Yesu nadufasha cyane natwebwe uno munsi hari ibintu biduteye ubwoba abantu barakeneye kumenya ibihaho bigeze kandi umuntu ariko araraba ibihe birakomeye Yesu nadufasha cyane aya majambo numva mu mutima wanje anyereka yuko batari igihe cyo kubwira abantu amajambo asosa amajambo yo gutwenza ngo abantu batwenge banezerwe ahubwo hageze kuvuga amajambo yo gukebura abantu ngo bamenye aho ijoro rigeze ngo bamenye aho ibihe bigeze kugira bagendere ku rutonde rw'ijambo ry'Imana kuko Yesu agira mu kugaruka Yesu nadufasha cyane nk'uko yabwiwe ngo bugira buce ku bagororotsi ariko bugira bwire ku banyabyaha Yesu nadufasha cyane hariya muri Maraki igice cya 4 twasomye Maraki igice cya 4 duhere ku murongo wa mbere Maraki n'igitabo gihereza isezerano rya kera ubwo gusimbire muri Matayo urenganye Maraki igice cya 4 ku murongo wa mbere muri Bibiliya mfise imwe ya kera n'urupapuro rw'1028 n'amajambo avuga ngo umunsi wo kugaruka k'umwami wacu eheraba umunsi uraje waka nk'itanuri abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazobibishingwe kandi uwo munsi ugirutse uzobatongora nikuhoraho nyene ngabagize nta n'agashitsi canke agashami uzobasigarana ariko mweho abubaha izina ryanje izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo maze muzosohoka mukina amatavu nk'inyana zivuye mu ruhongore kandi muzosiribanga abanyakibi bazoba umunyota munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzoshinga nikuhoraho nyene ngabagize Imana idufashe cyane hariho umunsi ugiye kuza waka nk'itanuri uwo munsi rero uzorobanura abantu babiri hariho abubaha Uhoraho bagiye kumurikirwa n'izuba ry'ubugororotsi Yesu nashimwe hariho abanyabyaha abo bari mu ijoro bakora ibikorwa by'umwiza abo nibo biswe abanyakibi abo bazosiribangwa Yesu nadutabara ndakunda imburi cyane kuko imburi ntiza guca ivuta abantu cyangwa kubarandura umutima ariko iza kugira ngo uwari mu ngeso mbi z'ijoro azivemo aze mu ngeso z'umuco Yesu nadufasha cyane kandi imburi zamyeho hariya mu gitabo ca Yona yarahawe igikorwa cyo kuja gusemerera kugira ngo abantu binenewe bave mu ngeso zabo mbi bareke ibigabitanyo bagaruke kuhoraho kandi naho yabikoze umengo ntabikunze Imana ni nyembabazi
abantu Imana yarabahariye kubera iki? Yona yaragiye arasemerera kandi wewe ntiyababwira n'ico bakwiye gukora kuko hari ico yashaka ko abo bantu bagira ingorane. Yesu nadufashe cyane. Bari abansi babo, mugabo umukozi w'Imana ntakwiye kuja mu bwoko bw'iwabo ngo afatikanye nabo mu kwanka abandi. Yesu nadufashe. Yona aragenda arasemera ngo hasigaye iminsi 40 kigisagara ca Nineve kigakonvogwa, hasigaye iminsi 40. Sinzi ko yababwira ngo kubw'ivyo nimwihane muve muri izo ngeso zanyu mbi, mureke ibigabitanyo mugaruke kuhoraho n'inyungu zanyu ziri. Oya, Bibiliya itwereka ngo yaguma asemerera ngo hasigaye iminsi 40 gusa, ariko abantu baho baravuga ati iyo mburi mukurindira yuko iyo minsi 40 ishika, mbega twokora iki? Reka duce bugufi guhera kuri Nyarucari gushika ku mwami ngo bambara amagunira, bisiga iminyota, bisiga ivu, barambarara hasi bati Mana nuduhangaze. Yesu nashimwe. Abo bantu rero iyo mburi yo gusemerera ngo hasigaye iminsi 40 yarabafashije kuko baciye bafata ingingo. Bibiliya itwereka yuko ngo n'ibitungwa byabo, inka nazo bazambika amagunira, intama n'ihene bavyambika amagunira, kandi ntibaziha n'ivyo zirya. Mbega naciye nibaza mbega none ibi bitungwa vyose vyari byacumuye iki? Abantu iyo bacumuye ngira ngo baca bakwegera n'ivyo batunze vyose. Yesu nadufashe cyane. N'ibitungwa byabo biraca bugufi, birareka kurya ubwatsi kugira ngo bikunde. Iyo mburi niyashika ku bantu bagatabarwa bagakira, n'ibitungwa ntibihahonere. Yesu nashimwe. Yona araburira abantu. N'uyu rero iyi mburi yo kuri Duma yarije kugira ngo abantu bamenye ko bugira buce, kuko hari ibikorwa bikorerwa mu ijoro bibi. Kenshi nuko abantu bimonogoje baramenya ubwenge cyane no ku murango bariba, mugabo nibaza yuko benshi biba mu ijoro, kuko ni mu mwiza ntihaba habona. Mwi mu mwiza abantu bakora ibyo bigombeye, ariko ku murango kumbure bohava bakubona bakavuga ati jya muntu ari bakora ibintu. Yesu nadufashe cyane. Mu mwiza iyo atabona n'ibyaha byinshi bikorerwa, mugabo no ku murango birabaha. Aha mpora numva abantu bavuga ko bibiwe agatelefone kabo ngaha canke agashakoshi. Yewe muntu we ufise umugambi wo gutwara agatelefone k'abandi, uri mu bikorwa by'umwiza, bireke. Yesu nadufashe cyane, kuko abantu bose niba bafise intumbero imwe. Ndabona wa mwambuzi umwe yihanira ku musaraba, nasanze yarazi ijambo ry'Imana, kumbure yarahora agenda mu bikorane Yesu agirisha, akumva ubutumwa bwiza, akavuga ati naho n'umusuma ujya muntu n'umugororotsi. Nico gituma yagiriwe umuntu ati mwana muri bijya bikorane wahora ugirisha ujya n'abandimwo, ndazi kuri umwana w'Imana, uranyibuka niwashika mu bwami bwawe. Yesu nashimwe. Imburi y'iki irakebanura abantu. Iyo haje bikomeye umuntu ariyumvira ati none ibyo bintu birambabaza cyane abantu, ijambo ry'Imana bama baryumva ariko bariko bararambirwa. Yesu nadufashe cyane. Abantu nk'uko mu isezerano rya kera barambirwa, bene bakavuga ngo twabivukiyemo tubikuriramo ngo ngira bizokwambuku, baca baragabitanya no mu ihema ry'Imana baragabitanya, barabonye bara. Yesu nadufashe cyane. Mwene data nturambirwe ngo umaze iminsi myinshi mu ishengero. Yesu nadufashe cyane. Bamaso nk'uko babumvise imburi ngo bugira buce no kubagororotse. Amasezerano twasezeraniwe agiye gushika vuba. Abagenze neza, abihanganiye amageragezwa,
abemeye kumurikirwa n'ijambo ry'Imana, abemeye kurongorwa na Mpwemu Yera bagiye gutaha vuba, ntuzosigara. Yesu nadufasha cyane, kuko hari ijambo ry'Imana dusome mu Baroma igice cya 13, turabe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nayo ni imburi, ijambo ry'Imana ryamariza kugira ngo riburire abagomba guhungura ke, kuko twabyumvise hariya muri Maraki igice cya 4. Abaroma igice cya 13 rero hariya ku murongo wa 11, turabe ijambo ry'Imana. Abaroma 13 ku murongo wa 11, indanzi y'amajambo ivuga yuko kugaruka kwa Yesu kwegereje. Nuko mwame mugenza mutyo, kuko muzi iminsi yuko igihe gishitse cyo kwikangura. None agakiza kacu karatwegereye kurusha igihe twizereye. Ijoro rirakuze kugira buce. Nuko twiyambura ibikorwa by'umwiza, twambara ibigwanishwa by'umuco, tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango, tutadandahirwa, tutaboregwa, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari. Ariko mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimubabare iby'umubiri ngo mukore ibyo wifuza. Yesu nadufasha cyane. Amajambo y'Imana arongeye kutuburira yuko ijoro rikuze kugira buce, kandi ngo twiyambure ibikorwa by'umwiza, twiyambure ibikorwa byo mw'ijoro. Bibiliya yagerageje kudondagura bimwe bimwe, ngo tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda ku murango, kuko abagenda mw'ijoro bikinga gahumbezi, hari aho bakora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Tutadandahirwa, tutaboregwa, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, tutagira ishari. Umuntu ariko araraba ibi bibiri biradondagura, turabibona. Mbega abantu b'Imana barashobora kugira ishari? Ugasanga umuntu arasharika mugenzi we, iby'isoni nke biruzuye muri icyo gihugu tuvuyemo. Naho umengo n'igihugu giteye imbere, iby'isoni nke biragaragara. Twasanze ari mu bihe bishushe cyane, abantu bameze nk'abagenda bambaye ubusa. Ugasanga umudamu n'abana biwe afise nk'abana 5 canke 6 n'akabutura gatoya nk'uko abana biwe bameze. Ugasanga inda yose n'umugongo biri hanze. Ugasanga ni nka kantu kera bita kabindo, niko basigaye bamba, ngo ni iterambere. Yesu nadufasha cyane. Ndashima Imana kubw'iki gihugu cyacu. Iyo umuntu yimonogoje aciye mu isoko, bajya bamama bakuze badandaza irengarenga canke itomati baca bamutera kw'ibikwembe kugira ngo ahebe amaramara. Ariko ico gihugu wowe bigira ngo yica mfungwa, niyo bari mu makosa. Yesu nadufashe cyane. Ijoro rigeze kure kugira buce, ibyaha biriko birabumurengera, mbere n'amadini amwe bamwe muri twebwe bakabishigikira. Yesu nadufashe cyane. Ukumva baravuga ngo abasangiye ibitsina nibabanye. Icyo gihugu tuvuyemo twasanze kunywa urumogi byemewe n'amategeko. Ahantu uciye hose, baba abakobwa, baba abahungu, baba abagore, baba abagabo. Narabonye ni butike, imangazini handitse ko hagurirwa cannabis. Cannabis ni ubwoko bw'urumogi, bararunywa ukuri kwamye, amategeko arabimenya. Isi igeze kure, umuhungu ku muhungu nta ngorane, umukobwa ku mukobwa nta ngorane. Narabonye ahantu hari ekipe y'umupira w'amaguru y'abigeme, bavuga ngo ni ekipe y'abigeme ngo bahuze ibitsina babisangiye, kandi barubahirijwe n'amategeko. Yesu nadufashe cyane. Ijoro rirakuze, we wakiriye agakiza ukagumye. Yesu nadufashe cyane. Ayandi majambo y'Imana avuga ngo wumire ku cyo ufise
ntihagire ugutwara igitsibo cyawe. Yesu nadufasha cyane kuko isi igeze kure, isi igeze kure, kandi twoba amaso kuko tuguma tuvuga ngo Yesu agiye kuza, kandi Yesu ataraza urupfu rurashobora kuza. Igihe twari hariya indwi ya nyuma bariko baradusezera, hari umunezero mwinshi kuko n'ibibazo byari iyo twari tugiye kuraba ingene vyogenda byari byatunganye vyaheze. Hanyuma abaririmbyi bakaririmba banezerewe. Kuri uwo munsi w'Imana bagiye kuryama, umuririmbyi umwe bukeye abandi baravyutse, we ntiyavyuka, baranyiganiza basanga umuntu yagiye kera. Uwo munsi w'Imana yaririmbana umunezero udasanzwe, aradusaba amafoto. Aya mafoto tumukikije na pasiteri twajanye hamwe, adufashe cyane tumufashe ku rutugu, kumbe kwari kumusezera. Tugarutse no dusanga naho ni bya bindi, urupfu ruri hariya runini. Yesu nadufasha cyane. Twitegure rero, tube maso, ntihagire umuntu asamazwa n'iby'ubugingo, ariko twibuke yuko iwacu ari mu ijuru, ngaha mu isi ari kurengana. Yesu nadufasha cyane. N'aya majambo y'Imana, murabona turegereje Pasika. Ubuye nimba turi tariki 3, Pasika ni ku mpera zo ku kwezi. Yesu hari akarorero yatanze kukwicisha bugufi. Yesu nashimwe, arabakoranya, araboza ibirenge, bamwe mbere bagomba no kuvyanga, arababwira ati ibi ni mubikore, hari ico ngomba kubigisha. Kuko bari bamaze iminsi bagwanira ubukuru, uzoba mukuru, uzoba mukuru. Abantu baragomba kuba bakuru, ariko guca bugufi ngo umuntu abanze yumvire ku bandi biratugora. Marandaba no ngaha mu rusengero, naho dukijijwe, naho turi abana b'Imana, naho turiko turaja mu ijuru, hari akantu ko kwikunda. Murabona abakristo iyo binjiye mu rusengero, ushitse aca yicara ku mpera z'intebe. None ni kubera iki? Nagira ngo umuntu ashitse yoca aja hagati na hagati kugira ngo avuga ati hako abandi birirwa barandengana banca hejuru, reka nje hagati na hagati kugira boroherwe. Yesu nadufashe cyane. Kandi muri mwebwe harimo abantu banini kugira ngo umurengane urinda guhagatiza. None niho kwicara hagati, ushitse mu nyuma karo yicara ku mpera. Ico naco kirimo mu vyo Yesu yigisha. Iyo umviye uti mbega mugenzanje niyaza acahe, arinde kunseka amavi yinjira, reka icare hagati na hagati kugira ngo aronke nawe ingene bimworohera. Ibyo ni mwabikora muzaba mukurikije akarero ka Yesu. Nama ndabiraba sinzi kumpera ico muharondera, niho heza. No mu mamodoka abantu iyo bagiye kwipakiza murandabibona, bagwanira ku idirisha, yicare ku idirisha, asohora ukuboko agire gutya, kuko n'ukwikunda. Yesu nadufashe cyane. Yesu aravuga ngo ugomba kuba mukuru awe umuki ukozi w'abandi. None ibyo muravyemera? Nkiri mutoya narinze mu seminari, batubwira ngo umuseminari yitegurira kwihebera Imana, hari ingeso zitegereza kumuranga. Wama wiyumvira ngo mugenzanje niwe akwiye koroherwa mu imbere yanje. Yesu nadufasha cyane. Ku meza niwasanga udupande 10, utore gatoya kugira ngo mugenzawe atore kanini kugusumbya. Wahuzo ubaye umuntu ariko yitegurira kwihebera Imana neza. Niwagenda mu kazu ka sugumwe ugasanga haracafuye, ntupfe utahakoze kugira ngo mugenzawe niyashikayo yoroherwe. Ubwo nibwo burorero bw'abantu baca bugufi, umuntu akemera kuba umukozi w'uwundi. Yesu nadufashe cyane. Ariko biboneka yuko umuntu wese agomba imbere
no kwa muganga yaba batatanga inimero ngira ngo umuntu wese abona yuko ari waremvye gusumba abandi akagomba kuja imbere. Muri bisi nuko nyene, ariko inyigisho Yesu yariko araha abigishwa w'imbere yuko agenda yavuga ngo mukuru nakorere abandi. Ariko isi ya none, ingeso za none zerekana yuko umuntu wese agomba kuja imbere y'abandi. Yesu nadufasha cyane. Tubabarane, umuntu wese yumvire mugenzi ubwo twumvise ngo ijoro rirakuze bugira buce, kandi umuntu wese azohembwa ibikwiranye n'ivyo yakoze. Yesu nadufasha cyane. Kubabarana, kwiyumviranako, guseka n'inkokora abariko baraja mu ijuru si byiza, kuko Yesu yariko babwira ngo nibakundane, ngo nico abisi bazobabonerako. Nukuna amazi aguma azunguruka isi yose arondera uwo yanywa, arondera uwo yiyoga. Amazi akeneye abantu, ibikoko bikayanywa, abantu bakayanywa, n'imirima ikayanywa. Igiti kiruzura ivyamwa ariko n'icirya kiba kirorereye yuko umuntu aza akamura agahembuka. Yesu nadufasha cyane. Inzuki ziraja ngaho zigakora ubuki, mukagenda mugapakurura mukarya, ntizigera zibumara. Nawe we mumwigishwa wa Yesu uba akamaro kuri mugenzi wawe ari ruhande yawe. Ibikorwa by'umwiza byose tuvyiyamure, twambare ibigwanishwa by'umuco. Hariya mu Galatiya 5 ku murongo wa 22 turabona ivyo mwemo yawe. Umuntu afise bijya byamwa byamwe ko mugira buce agiye kuronka impere, ariko umuntu akigendera mu mwiza agiye kugira ikibazo, kuko twumvise yuko haje umuriro w'inkazi uzoturira ugatongora abanyakibi bose. Sinakwifuriza ko wobamo, ariko ndakwifuriza yuko Yesu niyagaruka gutora ishengero wo musanganira mu kirere, tukazibanira nawe ibihe bidashira. Naya majambo y'Imana bayumvise mwese. Yesu abahezagira. Tunamika amaso yacu dusenge Imana. Hariho bamwe bazinjira mw'ijuriro, kaze kwa Yesu yiyambura ibikorwa by'umwiza byose. Wahora besha nabireke ntakongere kubesha, wahora agendera mu musaku, wahora agendera mu njyane abivemwo, ave mu bikorwa by'umwiza, yamara ibigwanishwa by'umuco, kuko Yesu agira agaruke vuba. Bazoruhuka umusaraba, nakabuza bagabirwa igitsina ciza, uzobayoje
twinginga umwungere wacu asengera ababene data, abakozi b'Imana nabo bagerageze ntihagire ushomera kabisa. Umuntu wese afata iki gikorwa arabe abo yofasha, birakenewe abo nabo bunamuke kugira ngo abakozi b'Imana baronke aho baca mu kubafasha. Munamuke kadusabe mwongera senga. Bagomba dusabe ntihagire umuntu akomeye w'umukozi w'Imana yoba umushomeri, kireka afise ibindi bimugoye, ariko wumva ufise intege zo gufasha abantu bafasha, ntaco dutinya gufasha abantu. Dusenge Imana. Mana data wa twese, twumvise iri jambo ryiza naho ari jambo ry'imburu, burije ariko bugira buce. Nukuvuga ngo umuntu wese aca yiyumvira, mbega nibwaca bucana iki, nibwiraho bwirana iki? Umuntu agaca yishira ku munzane w'Imana, umuntu agaharura ibikorwa vyiwe, umuntu agaca yiyumvira ibigiye kuba, maze akitegura kugira ngo ntarwe mw'isanganya. Yesu abarira abigishwa biwe ngo nibasenge ntibaje mu mosha mabi, kuko yabona igitero cari imbere yabo. None rero muri ayo masaha y'umurango Mana, turagushimira ijambo ryiza ry'ubugingo turose, ijambo ryo kugabisha, ijambo ryo guhanura, ijambo ryo gukebura, ijambo ryo kwigisha, kugira ngo abantu bamenye aho igihe kigeze. Urakoze Mana kudukunda, uradukunda, ntugomba ko tuhona, ariko uragomba ko dukira. Mw'izina rya Yesu Kristo nico gituma iri jambo ricuwe, kugira ngo abantu bisuzume bitunganye, barore kugaruka kwawe bitunganije, barore kugaruka kwawe babyiteguriye. Uragomba ko abantu bitegura, uragomba ko abantu bezwa, uragomba ko abantu bihana ibyaha, uragomba ko abantu bataye inzira bahindukira, uragomba ko abantu bakizwa neza. Uragahabwa icubahiro Mana, kugomba abantu bawe ko batungana. None rero abantu bawe ngabo baciye bugufi, mw'izina rya Yesu Kristo turasabye imbabazi zawe zimanukane n'ugukiza. Mw'izina rya Yesu Kristo uvura ibikomere biri mu mitima y'abantu, abantu bagenda bihebuye, abantu bagenda bicurikiye. Mw'izina rya Yesu Kristo turabaherekeje i Golgota. Haleluya! Imbabazi zawe nizibabeko, bongere bumve ihumure mu mitima yabo, bongere bagende batiraburaniwe, bongere bagende batitse umutima, bafise ivyizigiro ko n'inzamba yavuga bazogusanganira. Urakoze ku Mwami kandi kubagiriye imbabazi, natwe tubasengeye gutyo mw'izina rya Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu. Amen. Nuko Yesu nabagirira imbabazi kandi abashoboze kugendera mu muco, ijambo ry'Imana n'umuco. Tugomba duce dusengera abafise imitwaro hari ingwara, harimo n'ibindi bibazo bitandukanye, kuko munsi y'izuba biriho mu buzima bwa minsi yose tugira imitwaro myinshi, ariko Yesu ni muzima. Yaravuze ngo nimuze mwese, ufise ukwizera wese ko umutwaro wiwe Yesu awushoboye nahaguruke. Hariho abarwayi bari hagati yacu, hariho n'abo bagwajije. Mwizerere uriya muntu kandi ukwizera kwawe kuramukiza. Hariho abari mu bitaro batandukanye, hariho abamanitse amaguru, hariho abiteze kubagwa, hariho n'abandi bafise imitwaro yo mu buzima, ari uruvyaro, ari ivy'ubuzi, byose nta na kimwe kinanira. Yesu arashoboye. Kaduhamagare Pasiteri aze asengera ababene data, kandi namwe mwizere yuko Yesu ari muzima, ashobora
inyishu y'ikibazo cawe ikagenda neza, kandi niwishurwa uzoshima. Kaze musenge. Imana yacu, Imana y'ububasha, Imana y'ubushobozi, Imana igororotse, Imana ivuga bikaba, ishinga bikaguma. Mu izina rya Yesu Kristo umwami yapfuye akazuka, azukanye intsinzi ku caha n'urupfu. Turagushimiye mwami ko imbabazi zawe zongeye kutwumvisha ijwi ry'imburi, kugira ngo mwami tukugororokere. Abantu bawe mwami bamaze kukwizera barahagaze, hari imitwaro bafise, ewe wangwara we, ububasha bw'izina rya Yesu Kristo va muri aba bantu. Wa mutwaro koroka, wa mahoro make we, mu izina rya Yesu Kristo va muri uyu mutima. Ngwino mahoro, temba nk'uruzi, imheri itera ubugingo. Ngwino muri iyi mitwe ibabara, muri aya madosa agwaye, muri ibi bikaranza bigwaye, mu nda, mu mafyigo, mu maraso. Ubushobozi bukiza, ewe bushobozi bukiza, ngwino. Ububasha bw'Imana bugendagende, amavuta ya bwengu usomora abakomeretse, abagenda bahetamye, ewe biwamigongowe, gororoka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Wa mitwe idakira, wa migrene, mwami Yesu, aba bantu bafise abo bagwaje hariya mu bitaro, aba bantu bafise iyindi mitwaro, baraba imbere bakabona hijimye, ewe wagicuwe, tamuruka muco w'Imana. Abantu b'Imana babona iyo baja, mu izina rya Yesu Kristo. Abakeneye inyishu kuri iki na kiriya, mwami, abagandaye mu mitima, bafise umubabaro mu mitima, muco n'umunezero biva kuri mpemu yera, ngwino uzuriye imitima. Murakoze Mana, kiza, hezagira, komeza, subiza ibyizigiro, nezereza mu izina rya Yesu. Nezereza aba bantu, uyu muntu afise umubabaro umubabaje, nezereza kuko niwe soko ry'umunezero wose. Urakoze Mana kubahezagiye, urakoze kubakijije, urakoze kubatuye imitwaro, nabo bagushime kuri Imana itanga inyishu. Turabasengeye kandi twizera ko byumvise kandi bikoze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nuko Yesu abagirire neza. Bamwe bazama baririmba, bari kumwe bari